Mahoro, nitwa Linka Nahimana, nkaba ndi umu makeup artist. Musanzwe munzi kuri Linka Makeup, maison studio ya maquillage. Dukorera kuri Hotel Source du Nil, muri premier étage, numéro 134. Yego. Kubisanzwe icambere kiruta ibindi vyose ni kuraba authenticité y'ama produit. Kutagenda kugura amakopi. Kubera ko parfois abantu baravuga non kijyanye kirazimbutse, donc on préfère kugura ibizimbutse. Mbwa kenshi cheap is expensive. Mugura ibizimbutse ugasanga birononye imibiri yanyu. Donc ni kurondera ama produit authentique apana amakopi. Niyo conseil ya mbere no abantu bagira ibintu vya maquillage. Kenshi ama produit cosmétique arashobora kuba atari yo yonyene atera amahere. Hari ibintu byinshi bitera amahere, notamment ama soins mukorera visage yanyu. Est-ce que niyo muriko muragura ama produit, c'est pour votre type de peau? Ivyo vyose ni uterezwa kuraba. Ufise peau iri oily, ifise amavuta menshi, ntiwoca ugenda kugura ama produit y'abantu bafise imibiri yumye, dry skin. Ufise dry skin ntiwoca ugenda ukagura ama produit y'abantu bafise imibiri iri oily. So ivyo byose ni ibintu utena ko en considération. Ikindi abantu bama bibagira nuko kenshi imbere yuko ukora maquillage utegerezwa kwanza kura yuko uri gukorera sur une peau iri clean, yogeje neza, waje koga neza mu maso, then ukabona kutangura kugira maquillage ukoresheje n'ama base, ukoresheje ibintu byinshi. Après maintenant, l'étape novuga ikomeye gusumba izindi zose ni kwidemakia. Abantu bari bagira kwidemakia ugasanga à la fin de la journée umuntu agiye kuryamana maquillage. Ivyo byose ni ibintu bituma abantu bagira ama breakouts, imibiri yabo yononekara kubera ko utidemakiye neza canke wakoresheje akalangette gusa ukacubona mengura uhejeje koresha langette. Ifo usubira koga ukisiga amavuta kandi ko umubiri wawe usuye kuba mushasha. Ikindi naco ni soin y'ahantu uburi. Dufate nko kuri oreille, hari abantu benshi badakorera isuku ahantu baryama. Nka oreille kenshi ndazi yuko umusego hari abantu ushobora gusanga umusego wawuryamye ko indwi zibiri zitatu atarawuhindura. Ivyo vyose biri mu bintu bitera ibihere, ari abagabo ari abagore, abantu bose. Ibintu donc mukoresha ni isuku hose mutegerezwa guconsidérer. Ce n'est pas juste les produits de maquillage, c'est qu'est-ce que vous faites en dehors y'ayo ma séance ya maquillage. Ivyo vyose ni ibintu bikonta. Yego. Ivyo vyose biri muri vya bindi navuga kare ko utegerezwa kuraba avant yuko applyinga maquillage, ukaraba ni biki nagize avant. Hariho routine utegerezwa kugira. Utegerezwa koga. Uhejeje koga ugakoresha ikintu citwa toner gifasha gupurifier encore plus les novugiki. Ubucafu wabwagiye mu mubiri muri kuri peau. Then après ugashako amavuta. Ivyo vyose ni utegerezwa kugira. Hama igikomeye cyane uzi kuza kugenda ku zuba ni sunscreen. Ukaraba ugakoresha ikintu kigupermeta kwikingira izuba. Yego. Kubisanzwe ico ni kibazo kigoye kubera ko deja kenshi no mu ma produits cosmétiques, notamment ama fond de teint, umubiri w'abantu ba bleachinga ntibawuconsidera cyane, mugari yo nyene des produits ziri hafi na hafi y'ayo matin. Kubisanzwe ari amatin atari naturel, na matin atabaho. Rero hari ico umuntu ashobora gukora, ashobora kuvuga ni uno munsi jewe ngira nkoreshe produit y'abinzobe. Nkuko ushobora kuvuga ni eka considérer basi à partir yo ngaha anye ku matama hafi ya ku
hafi yaku ukaraba ko ntajanishije nungahanye mwizosi kugira ntibari ibintu biri obvious cyane yuko habaye changement ya temps. Then hagati ukabona yo kugira iyo temps yawe nshasha pour que ça ne soit pas si flagrant yuko wiyambije. Ego.